Diaspora wese ari hanze y'igihugu biteza kugira ikigega cyo gufasha abandi bantu twasize hari bantu nikora urazigene babaje kubona nk'umwana ngo aje kuvugwa warakarona mwe navugwa ngo yangwaraze mu 150 ngo kugira ngo avugwe ugasanga ku ma social media ubuntu ijana n'itanu amadoranga make cyane urabona president everything rero ngaha ni ngero tahuri ibintu president za miliyoni 12 ntagushiriyemo ntabashirire bagomba kuvuga ko ntizoshobora kutunanira utaraja kuri utaraza kwishyuca kibazo twari tubajije ariko gusa kino gihe ni gihe usanga umuntu avuga ati reka ntangike ona nkiyo nyubako izo bayindiza miliyoni 5 ku mwaka abantu benshi bokibaza ati nzogenda ntange nima ntazize 500 by'amadolari menye nti umugabane wanje n'uyu ikizova mu nyungu ziyo nyubakwa kizobiki ariko bahara badashobora kwitahura bumva ko twubaka inyubakwa yinjiza izo miliyoni 5 ku mwaka mugabo abakoze ico gikorwa bakaba gusa bari itanze bigahereraho oya nibihereraho twavuze ko amazina yabo yanditswe kandi uburusho bwabo burahari imigambi dufise niyo gushira mu ngiro imigambi ya diaspora ico cambere ikigira kabiri no kunywanisha abarundi baba ngaha muri Australia mu butandukane bwa dufise byinshi dukora dufise ubwenge butandukanye ariko ivyo byose tubishire hamwe kugira twubake ikintu kimwe aya sinamwe tware mu butungane ifoko muzobimenya mwumvise ko aho nyene twaza nkaho kwa mutware mu butungane turazi Yasini ni umuntu ari nyuma y'igihugu ni gute Yasini azokwita ubutungane bw'u Burundi mu gihe ari muri Australia erega twitwariye umuntu twe tumwitwarira hari mu Burundi arajayo ngaha arahakorera mu Burundi twaramwitware kuko ni hakorera ndazi ko ari yari ni hakorera azorenguka hamari yataha naho nyene azorenguka mumaze gutogwa mu mwaka uheze mwahawe manda y'imyaka 3 tubwire muri make muri iyo myaka 3 muteganya kuzokora iki ko twaraye dutoye Remy hano muri Australia Remy muzokorana gute ini DLM guteranya 61 aho dusamira neza Australia iki cyacu kikaba kirisinine ariko neza tukaba turi mu nkayamba mu Rumonge ucitse mu Rumonge kwibarabara tubona ati logo ya DLM n'umunsi twatewe iteka rikomeye cyane rwose and twavuga keshi na keshi arona kuno mu musaza ariko twe tuvuga ati n'abatigesi bakomeye cyane rwose reka turamuse kwanza uwa mbere tubona ngaho mu ikoti turaramukishe amahoro uri mu ikoti ninde niko sama tubona ko abantu ndashaka kwibwira abantu bariko barakurikirana makano kanya karadukurikirana natwe urakoze ni Samuel Ndayiragije mugasinde mu ikoti muganambaye ikoti hanyuma yubugara ko yaje atambaye ikoti no kuvuga rero nigiwe n'icyo ryambaye anyway ni Samuel Ndayiragije umuyobozi mukuru wa Diaspora Ndundi Kw'Isi yego neza no kuba ningahe wanyu muri Australia bikumwe n'umubaho yaratowe ngo abaserukire ni iteka kuri mwebwe no muri Diaspora Ndundi muri rusange yego reka nawe tusabe nawe ashaka kutwidondora yeye murakoze cyane ndabaramukije mwese mudukurikira je ku mazina nitwa Remy Niyirera abeshi banzi ku izina rya Gahanga abambaga muri South Australia mu gihugu ca Australia nkuko yakubahwa kwa Diaspora Ndundi Kw'Isi yose bivuze kabare jewe naraye newe iteka ryo kurongora Diaspora mu gihugu ca Australia. Okay, murakoze cyane rwose. Turazi Samuel Ndayiragije numwe asanzwe amenyekana muri Diaspora nkuko ari kurumva usanga n'ikirundi kigorana ni mu nzira y'abana bavukira ngaho ugasanga bagenda barakora ikibacanganya indimi ushobora kumubwira ngo vuga ubugari gakavuga ngo gari ibyo muri muzaye muri mu bana bavukiye ngaha icyo gituma mbisa ati mu ikoti hanyuma iki naco gikurikira turazi Samuel mu myaka ubumaze muri Diaspora yoba ari nk'ingahe je namaze imyaka 10 n'ingahe naje 2014 urumva namaze imyaka 11 uri mu Diaspora yego ndi muri Diaspora Ndundi murakoze cyane rwose kuva murongo ya Diaspora Ndundi nkuko bisanzwe biri ni bihugu ibyahe mwamaze gutemberamo hama mugashinga Diaspora
diaspora muri rusange ni ikintu gisanzwe kihari ntituyishinga ahubwo turayipanga isanzwe iriho muga ntipanze ni ukuvuga ahantu hose abarundi bari ku isi bamaze amezi 6 batari mu gihugu n'aba diaspora gusa hari n'abatazi ko ari aba diaspora hari n'ababizi bavyirengagiza hari n'abagerayo bakiyambura gukora abarundi bakita yandi mazina mugabo gashigizo bazanasha hajya umuntu yambuye itsinda n'igihugu aratinda biravuga ko ibintu bikomeye cyane nta kwiyambura igihugu abo bantu bakora ivyo nshingira akunda bakebura si vyiza kwihakana iyuva abo bantu bose rero dusanga mu ivyo bihugu baba babayeho ubwa mbere baryana baterana amajambo batukana bagirizanya uri umuhutu uri umututsi waranyishe warangiriye nabi ati wa munyamugambo gewe ni umugambo no watwomoye umugambo no watugiriye kunuko ugasanga abantu bari mu bintu by'ibintazi aho kugira ingufu rero kugira ngo baje hamwe bateye imbere bakacaca ingufu bitagira akamaro abo bantu bose rero nubwo baba bari muri iyo nyifatigayitse nabacu turabajejwe umaze ku murongozi wa diaspora ku rwego rw'isi bose ubajejwe nico gituma iyo nyifato yaba nabariye turazijejwe kandi si ngombwa ko baduhamagara hari nabo dusangiye barati vayo hiyo mwarazimiye kuko turabanjejwe gukebura no kugira bisigura ngo rero aho tugiye duhora n'abantu basanzwe bahari bitwa ko aba diaspora tukabwira tuti twiyorganize rero tureke kubaho nk'abantu batagira intumbero tubeho dufise uburongozi ubwo burongozi mwishiriraho n'ubwanyu mugabo ukora n'uwandi burongozi kwisi kugira ngo tugire urunani rw'abantu baba kwisi yose bisigura rero yuko nta matora tugenda ngo tugiye ngo kwegeranya abarundi murakoze cyane rwose tutaraja kwanza ku matora kuko aho imbere ku matora twaza kuhashika mu kanya gatoyi musanzwe murongoye mu gihe abantu baciye mu ntambara zitandukanye cyane rwose bishobora gushika n'intambara baciyemo zikaba zarabononye mu mitwe nimubona yuko bizobagora cyane rwose bivaye naho mugarukiye ku bindi bihugu bisanzwe bitandukanye twaje nko muri Australia ni jambo tukubonye muri Australia ubwo tukubone ariko nigihe waza havuzwe inkuru nyinshi cyane rwose zivuga Samuel yakoze ibi Samuel yakoze ibi ntawe zo muri Australia ari bamwe bakubonye babe nk'igitangaza ntubona yuko bizohava bigorana nyene cyane rwose abantu bashobora kubyumva bizisa icyo uvuze d'abord yuko hari abantu basinzikaye bagwaye n'ivyo harimo abagwaye abagwaye bo barimo nico bituma twebwe byo turiko turakora ubwa mbere nuko nizo ntonde tuzozikora tumenye eske ko dufise kahise kabi eske nta bantu babaye traumatize nta bantu bafise amatrauma nta bantu bafise ibibazo byo mu mutwe bariho nko hari amakamwe tuzi mbere abantu bamwe bari mu bigo atandukanye ugasanga bari mu bigo by'abantu bagendana ingwara zo mu mutwe ku vy'ukuri intambara yadukoze ko cyane naho rero tuvuga tuti tubonye byadushikiye ntawo kwifuza ko byosubira kudushikira mugabo tukaca tuvuga tuti diaspora none kugira ngo dushobore guterera twotera gute natwe tutari hamwe twotera gute natwe turusimbira hamwe nico turiko turakorera ko bwami kugira ngo ubumwe buboneke ubumwe bubonetse rero tubone kwitanaho tubone kuraba abakomeye bafashe abagwayi koko ivyo wowe ntitwovuga yuko abagwayi batari bariho mugabo umuntu ashobora kuba agwaye ugasanga mwana ntafise kiremesha ntafise umuntu amufasha ntafise umuntu amwakira sinivyo gusa by'intambara hari n'abashika muri bihugu ubwenge ubuzima bukabacanga bien bakamubiyarira umutwe bakagendana bakagira inyifatigayitse bakanywa amadroge bakanywa ibintu byinshi ku buryo usanga barabaye traumatize nabo bakorera ayo mahuzeye ama substance abuse zikabonona mwijambo rimwe rero urumva ibibazo birahari muga community ishobora gutora umuti kibazo na kimwe itari sude nko ngaha muri Adelaide nanga babaza yuko tworondera twobura umurundi gusanga afise ngora mugabo usanga atanumwe ariko aramufasha kubera iki kubera ko tutaravuga tugiye uko runani duhere A0 turondera abantu tubafasha imbere yuko dukomeza ikiganiro twashaka kubamenyesha yuko dufita maison de passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira maison de passage nziza cyane ikindi turafita n'imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane abantu mutuye mu gisagara ca Nyanza Lake canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kw'isi
turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center. Turashobora kubafasha kubakorera imiziki, kuba recordinga, yaba diaspora bari mu Burundi, ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana. Uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza. Ego Samuel na Remy, reka nanje ndabaramutse. Nitwa Albert, ikinyamakuru canje ni The Story Room TV. Mumaze gutogwa mu mwaka uheze, mwahawe manda y'imyaka 3. Tubwire muri make muri iyo myaka 3 muteganya kuzokora iki? Ko twaraye dutoye Remy hano muri Australia. Remy muzokorana gute? Murakoze. Bwa mbere ku bijyanye n'imigambi ya Diaspora dufite porogaramu y'imyaka 3 nk'uko bivuze. Umwaka wa mbere ni unite. Twavuze ko ari urugamba twebwe, intambara tugwana umwaka wose turondera ubwo mwaka tubushitse kugira abarundi bajijuke bajanye n'ingene nshasha. Cya kabiri no kubaka inyubako. Hajya utagira huba naho barizwa. Ntawe kubaha nta n'ubusomero. Nico gituma rero tuvuga tuti tugerageze abantu tuba hanze tugire natwe icicaro ibujumbura. Babone ko tutaba hanze gusa, ntibatone tugiye bujumbura ngo tugiye kurya imikeke gusa nta bindi bidutwaye. Babone yuko turafise n'ahandi hantu twiyungunganije rishobora kugenda umuntu akagenda gukora imigambi muga tukabona tuti iki gikorwa naco nisha aba diaspora bose bashize nguvu hamwe, ikimenyetso cy'umwe n'urukundo rwabo hagati yabo. Kubijanye n'ingene tuzokorana uwo n'umugambi wa mbere, ariko wa kabiri tuvuga yuko duhejeje ivyo ijyanye bako izozana amahera menshi cyane buri mwaka. Twazize badusanga ne auto de 5 millions de dollars ishobora kutuzanira ayo mahera yo gukora ikintu buri mwaka mwaka wa kabiri zosha dushira amahera mu kintu cy'uburimyi n'ubworozi, to boosting uburimyi n'ubworozi ku rundi rwego, ku buryo dushiraho za food bank abarundi bakenye baburi ivyo barya ku buryo bibaye ngombwa na vya bitaro byo kugura ukuntu tubishire ko amahera zo bahari cyo gihe. Hanyuma umugambi wa gatatu no gushiramo amahera muri cyo bita energie renouvelable, ibintu by'amasoko ntangagufu kugira ngo dushobore kuraba ingene tuzamura cyo gisata naco. Donc Diaspora tugiye hamwe kijya gihugu imbona kazoza muri 40-60 ni twebwe rega. Erega ntimurabe ngo ni bande bazobikora, twebwe dusohora runini kanatsinda n'igihugu kiravuga tuti aba Diaspora turuhara runini cyane. Reka rero tuje hamwe tujire mu dushize mu hamwe aho ujya mugambi vision 2040 tushike ko imbere ya 2040. Hama kuyenye tuzokorana nabo ni organigram irabitewe muraneze ngene dukorana. President kwego Kw'Isi nabo bakorana gute na mu bindi bihugu. Aho mu bindi bihugu turakorana cyane kuko aba indinganizo hari n'amaduhuriramo rimwe tuzohuriramo zo gufata ingingo zikomakomeye ku izina rya Diaspora. Turaba tuti turafasha ingingo nk'abantu bose barumva abandi twahuye twabonye ko ari ikintu kibereye mugana ingingo tuzofata nk'urwego rwa Diaspora tukashbarungikira abana boye kugira ngo badushobore kudufasha kuzishira mu ngiro. Ariko aba nabo ni nk'uko bashobora guhera ku murundi akiri hasi bakakira ikibazo ciwe bakamutunganiriza ibananiye bakabituzanira. Ivyumviro byabo byoteza imbere Diaspora kw'Isi yose barabipropose bakabitwandikira tukabishira ku rutonde rw'ibizokwigwa mu manama akurikira. Twamara kuvyumvikana bikabitegeko tukabigendera konyene ko twabiraganira. Imbere yuko mbaza Remy nawe kumbura imigabo n'imigambi yoba afise, nashaka ko mwotubwira iyo nyubakwa nimba narumbishije neza ejo mu nama mwatubwiye ko izokubakwa ku miliyoni 12 z'amadolari. Ayo mahera azotangwa n'igihugu, azotangwa n'aba Diaspora. Urutonde yo kuyatanga bimeze gute? Ntibiratangura canke biramaze gutangwa? Ayo mafaranga azova he? Abantu bashemwe imigabane nka bijya Fabrice ariko arakora byo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Twebwe ntavye tugeze ngaho nyene mu kubeshuza twarumva twamye inzandiko zasohotse bivuga yuko Samuel yari amahera. Nigyuke ushobora kubwira abantu kugira bamenye yuko utari ayo mahera babimenye neza. Urakoze. Ubwa mbere mpere kwico cinyubakwa amahera zo kubaka ijya nyubakwa azova mu mufuko wawe iwawe ngaho hari naje we ndimwo nawe hajya hari amahera nangaho uyu mugabo hari inoti amahera nayo nyene ni wanje nzokurayo nukuvuga iki ijya nyubakwa ni kimenyetso cishimwe ry'abarundi baba hanze y'igihugu cyabo ni kimenyetso cyo kugaruka ku Mana tuvuga tuti Mana turagushimye ku vyiza watugiriye igihe tuzoyinjira ntuzomona ko cyari igikorwa cy'Imana nizo tutangura kucyubaka tugira ibikorane by'amashimwe
dushimira Imana ko yatugiriye neza aho murundi wese ari kw'isi azovuga ati nubwo ntagiye Bujumbura ndahaye president n'abandi tora 200 tora 1000 tora 100 genda mu bantu bashimira Imana nanje izina ryanje yandikwe kugira ibisabisho byanje nanje biduge bije mu kirere mu ijambo rimwe gushima n'ikintu gikomeye rero ijya nyubakwa tuzoyubaka n'ingufu zacu tuzoshiramo imigabane nta migabane ni ikintu rusange no kwitanga none nk'isengero igisengero abo barundi baguze ni Ndayigaba ntibashize amahera hamwe ariko president ibyishengero ni vya mpemu bishobora gutandukana n'ivyo kuko sinumva ingene izo miliyoni 12 ibikorwa usanga urumva icarico ndagoye nk'akarori ndabitahu abene gihugu bo ku mutumba kanaka bagiye hamwe bubaka amashuri y'intanga barafyatura barubaka baraturira iryo shengero giye kugira nk'akarori amashengero katolika menshi yubakwa n'abakristo none bazokuba abakristo bashangana gusengerayo mugabo arabikora kubera inyungu z'abana n'iza ekleziya n'iz'igihugu natwe rero muri diaspora twebwe tuvuga tuti iyo nyubakwa tuzokubaka nta muntu n'umwe ayigaba ni ya diaspora mugabo harahiriwe izina ryiwe ziba ryanditswe mu bagize icyo baterereye turajyanditswe mu gitabo cy'abazoja mu ijuru yapana cyazoja mu ijuru apana shabazoja mu ijuru ntimubikompare kuko bisanga Bibiliya ndabigera kandi bisigurire donc nimwamara kumenya ijambo urumva erega Bibiliya ntibesha bajya bose uzorabe ku isi yose nta mu president n'umwe n'abantu bose n'umwe atazi Bibiliya nta n'umwe atayizi gusa bibananira kugendera naho rero shetani kibafatira bose babazi kuri mugabo aratinya kuguhagarara ko nuko kuvuga abakubwira ko ni bake reka rero twumvikane si tubivuga kugira ngo tuje mu ijuru oya tubikora kugira ngo ingero tugeresha bari tuzogirane tuzogererwamo twaragiriwe neza ababaye makambi barabizi bamaze imyaka 40 barya banwa bambikwa batazi ubibakorera abageze ngaha muri Australia mwashikiye mu mazu mutuwatse muri higwa murya murondera singe mu vyita ngo food steps ngangene mu vyita mu centering ngo nivyo kuvugwa ko bo ivyo mwarabikorera none hacimana sabakorera none bajya babakorera sabantu bo nganyene bitanga ku matagisi yabo nibindi bakavuga bati leta ati yamara aramahera mutegerezwa mu nkabe n'igihugu ufashisha boro bariko baraza muri kino gihugu kuko natwe rero tuvuga tuti umudiaspora wese ari hanze y'igihugu duteza kugira ikigega cyo gufasha abandi bantu twasize hariya bantu nikora urazigene baje kubona nk'umwana ngo aje kuvugwa warakarona mwe navugwa ngo yamvaraze mu 2005 ngo kugira ngo avugwe ugasanga ku ma social media ubuntu ijana n'itanu amadoranga make cyane nk'abadiaspora byo turabishoboye no kuvuga iyo nyuma rero mu majambo make ni kimenyetso d'abord cy'ubumwe ubumwe butari buteranwa n'inyama nishobora kuririmba unity tuterekana ikintu twubakiye hamwe nk'ikimenyetso cy'ubumwe bwa mbere njye bakora ikimenyetso ni rencontre wowe ugiye Bujumbura ugiye ushikira hatete ari umuzigo utorahana ari virungi kibitorahana twiyubahirize rero abazobikora rero bakabyumva kuko si bose rega bavyumva hari abazovyumva mu nyuma bakacana ko bishoboka byaraheze bisigura yuko rero majambo makijya nyubakwa tuzoyikora mu ntumbero yo kwitanga no kwiyubaka ko batahuye akamara kubumwe akari nico tugamije kuko amahera yose azovamo azoshinga ibitaro ashinge amashure agira ivyo bintu byose navuze byo by'uburinzi n'ubworozi kugira aba bantu bose bari basanzwe bari bantu aho nikora bashobora kuronka gahengwa bavuge bati twabonye abantu muratubara nubwo mwabuze mu nzira turazikorera abantu bazotanga ariko mu iki gihe turabona tukeneye ko abantu bakeneye kumenya kuvyerekeye urwandiko rwanditswe bamenye ati mbega bazotanga gukora kwanza kwa mbere kwanza bamenye ingene bazotanga ayo mahera mu gihe handi ariko araribwa nico gituma ndiko ndavuga nti kumbure ndabona kwanza gutanga umugambi reka rero shingaruka umugambi mugabo wumvise ko umugambi mwiza kuja hamwe none je umwe ngo vuga ngo vy'amashengero ndi basi reka ndabatwara mu vy'imigambi none imigambwe ntifise ingoro
nifise ingoro zayo ingoro y'umugambwe ku mutumba ingoro y'ubakwa umugambwe utwara igihugu kandi apana utwara igihugu si mvuze abawukoreye usanga bari mu nama nshinga amateka bafite n'agashara kameze neza umugambwe uri ku butegetsi imigambwe yose mu Burundi afise ingoro y'amantama ivyo uriko uravuga ngo uraje umugambwe uri ku butegetsi bwaje sivyo ndakubwiye rero nkubwiye ngo abanyamigambwe umwe wese arafise ubutegetsi burimo imigambwe myinshi no kuvuga umwe wese rero yubaka ingoro yiwe y'umugambwe wiwe abakristo bubaka amashengero abamezirima bubaka imisigiti amakoperative bagiye hamwe bagira ibiro vyabo nibo bavyubaka n'inguvu zabo none aba diaspora Imana yaduheza agenda cyo tubutse ahaye ko bavuze ko bagomba bakinzu y'imiliyoni 3 ara muri Adelaide gusa twebwe kw'isi yose twonanirwa n'izimiliyoni 12 bo bazoyakura si kwitanga urabona president everything rero ngaha ni ngero tahura ibintu president za miliyoni 12 ntagushiriyemo ntabashirire bagomba kuvuga ko ntizoshobora kutunanira utaraja kwishyura ico kibazo twari tubajije ariko gusa kino gihe ni gihe usanga umuntu avuga ati reka ntangike ona nkiyo nyubakwa izo bayindiza miliyoni 5 ku mwaka abantu benshi bokibaza ati nzogenda ntange nima ntazi 5,000 by'amadolari menye nti umugabane wanje n'uyu ikizova mu nyungu ziyo nyubakwa kizobiki ariko bahara badashobora kwitahura bumva ko twubaka inyubakwa yinjiza izo miliyoni 5 ku mwaka mugabo abakoze ico gikorwa bakaba gusa baritanze bigahereraho oya nibihereraho twavuze ko amazina yabo yanditswe kandi uburusho bwabo burahari hari ubwa mbere kugira access kwiyo nyubakwa hari ubwa mbere guca mu rutonde rw'abantu bijyango yabaza n'intore z'abantu bafashwa nk'uko abandi bafashwa ni byinshi turusho ni twinshi mugabo kizira yuko tuvuga ngo turayabona ngo tuyagabure mu guturusho desavantages zirahari twarabisiguye bikwiye no kuvuga rero utavyumva nta ngorane erega abantu nibumvira rero mubura kugira yuko harabumvise uwo mugambi bace bitanga ubwo nyene amahera ari kuri konti hariho n'abandi systeme gute abantu bashobora kuzomenya yuko ati amahera bariko baratanga ngene bazobone ngene ariko bigene biko biragenda urakoze ugifatanya nico yaravuze cyo kwiba amahera cyo gutuma abantu batanga ko inkuru iri ngaha muri diaspora nk'uyu minsi ni kuvuga ko Samuel yivye amahera kugira abantu baza kumva imigambi neza nibagomba kwanza kumenya kwanza ingene ayo mahera yivye voilà reka ndabisigure rero kuri ico ubwa mbere mwanze mutahure yuko mugambi urashoboka kandi uzoshoboka abatavyumva mu bareke bazobimenya hanyuma ikindi rero kubijanye n'ivyo kuvuga ko n'ivyo amahera nta muntu umwe yatanze amahera avuga ko amahera yo yari ubwa mbere yatanze arazo yashize arafise resi yerekana ko amahera yatanze nubwo tuvuga ko amahera azokora ico gikorwa ntituyatoza mu kajagari kandi twe nta mahera dutora mu minwe ngo tora ngo amahera ngo bampaye no dufise amakonte muri mu mabanki agera kuri 7 Bujumbura umuntu wese yitanze acisha kuri konte nisho gituma ibihugu baregeranya nk'akoronga ngaha muri Adelaide muri Australia yose uyu mwaraye mwitoreye ni wazokora ico gikorwa intonde zikogwe igisagara ku gisagara intara ku ntara watanze rumwe 2 10 50 intonde zikogwe izo ntonde zizana n'amafaranga ba mu muri konte hanyuma hari ubikoreye abatanze amahera n'abatayatanze amahera rero ari mu kigega ntituyakorako ngo tuyakoreshe ibindi ataco bikorwa nyene turiko turagerageza kuyatora no gwanga karero muri South Africa banamaze gushaka miliyoni hafi 8 meganya amatarindwi sinibuka neza y'amadolari oya y'amarundi wara abantu urumva kuva tukivuze hari abantu bacha bavuga bati je nafise miliyoni 2 nafise 5 jewe nayatanze muri Kenya barashikanya amahera amwabo urumva hari n'abandi barundi bavuze bati twebwe turitanze twaturashikana amahera kuryo gutyo etazi nta mahera twagerageje ku bihumbi nko muri aza twegereje 61 n'amahera muga amahera ntashika kuri konti donc amahera yose twatumaze kwegeranya ubu yaba miliyari 2 ayo mahera ayamaze gushika kuri konti nta ni miliyoni 100 zirashika kuri none ayandi yari he sa ayandi yari hehe ko yatarashika kuri konti ntarashika kubera ko ntiturafata ingingo yo gutangura kubwira abantu zana ya mahera ubu twavuze tuti uwonye yafise n'abarayashikana mugandi twatangura isekeza uzoca ubibona rero yuko twabivuze imbere dutegura abantu nivyo twashobora kumva yuko ariyo bagiye baremera canke ariyo batanze mutarashaka kuri konti aya ni abantu biyemeje ko bazotanga canke nayo mwegeranye nayo abantu biyemeje abantu bariyemeje hariho ama promesse twaronse yaba ba 2 miliyari ce sont des promesses promesse no kuvuga
ni ivy'abantu bemera bavuga bati tuzotanga iki nkaje nariyemeje nkakaba nkaje nariyemeje amahera menshi cyane nzotanga wewe uhagaze neza naho oya kandi ivyo sivyo guhagarara neza gutanga n'umutima situnga nibaza guhende abafise ibihinga ni benshi muga abantu bapfa babona batabaha n'amazi yo kunywa ivyo rero ni bisanzwe roho urumva nitwagira imitima y'abapfuye tuzobaho nk'abapfuye nyene muga nitwagira imitima y'abazima tuzobaho nk'abazima naho rero gutanga si ibintu vyo kudondera ngo ibiharuro ngo kugira ngo arafise no ni cyubwira ijambo rimwe rero kujanye n'amahera yemewe samahera yatanzwe niba akubwira ngo Samuel waragiye muri Kenya ngo bamuha miliyoni 10 ngo agenda zitwaye ngo Samuel je nta namubwira ntwaye amahera iyo ico rikino cyambere kwiye kumenya je sinakiri note nk'umuntu rero agangabutse akarota yibwa kubera yamaze igihe yibwa kubera kudaca ubwenge yarazi ko abantu badaca ubwenge baguma bibwa kuva bakire baguma bibwa kubera baha abantu bataribo uwo muntu akarota nabi akaca abona ati yo Samuel arivye amahera akaca vyuka mu gatondo ari ku mametiye ngo ndi ngo Samuel ngo yarivye aba yarose nabi kuko bajya bose bavuze ko nivye Yasine nta mahera yatanze muri diaspora nta nayo yiyemeje urumva rero basopora yiyemeje ukavuga ati je nariyemeje 5,000 sigaje kubishikana ntayo yiyemeje nta nayo yatanze icyakabiri n'abayatanze ntabazi n'amahera ari mu kigega ntayazi naho tugejeje ivy'ikibanza kugisaba no kukirondera ntavyazi yararose ariko byavugwa yuko mu Rwanda yasohoye yuko ari warongoye diaspora mu gace arimo none sinabi gute yitangaje ko arongoye diaspora nawe mutamuzi kandi murongoye diaspora rwego rw'igihugu none sinabikubwiye yuko harabikanga kwikanga urumva icarico hari abantu bikanga ibintu akavyuka yikanze akaca avugana ko vyabaye hari umuntu yikanga mu mutegetsi akaca atangura kuvyuka mu gatondo ahindura ingendo umbereza rero bashinga ntayo fasoni kubera yarose abo umutegetsi avyutse yahinduye imvugo yahinduye ingendo hanyuma byabona ntibibaye ati reka mbere navyandike nemeza abantu ko nabaye umutegetsi yamutegetsi akabura aca yandika ibintu bitabaho ko Samuel yivye kugira ngo abantu babanze bapenge attention baraye ko umuntu aje ari gihangaye mugabo nawe bivuze neza ejo yuko umuntu intari tase gukiwe nta barongozi ngira ivyo nabivuze ivyo rero majambo make nta mahera yibwe nta nayazibwa ivyo wowe babimenye bavyumve bamenyere ukeneye umuntu wese yatanze amahera yiwe agombye kuvuga ati amahera ntanze arihe arazi ahaca abatararonka amaresi bose bazi bayaronka utanze amahera tukubwira ati watanze angahe tukaverifya kuri konte ko ariko umushinga uzaca guha resi yemeza yuko tere yaratanze tere some tere date n'amahera na bodo ko catubika mufite rero abakontable babikora neza ntimugire ikibazo murakoze cyane gose hanyuma turazi yuko ubutegetsi bwa diaspora buri muri systeme y'imyaka ni gute abantu bazomenya yuko imbone ya diaspora izoshika ko mu gihe ubutegetsi bw'isi y'ubundi butegetsi ivyo biroroshe cyane dufise urupapuro rw'inzira rudufasha gushika iyo tugomba gushika ikintu ca mbere ni inyifato changement de comportement ni rugamba turimwo bw'abanyabinyoma tukabirukana tukagwanya abantu bose baza baturira badomeka iyo niyo changement de mentalité tubumwe rero ivyo niwamara kubona ibihugu nka 200 bikomakomeye kw'isi tugiye hamwe tukagira ingufu tuzoba dukoze ikintu giteye ubwo tuzoba dukoze ikintu gishimishije tuzoba dushe kuri iryo hanyuma ivyo twiyemeje twe tugukora tuzobishikako tutabishitseko igihamba nuko vyanditse igihamba nuko tuzoba dusaba twabigejeje tuvuye mu mabanga tuzoha raporo badusubiriye tuti ngaho twagejeje imigambi twari dufise komeza Ibisoba biba nko ku gihugu ntibihinduka kuko ni assemblée générale ikorana rega si Samuel atwara kuko twabona yuko si Samuel rega ubonye Samuel si Samuel nk'aba mwatoye abana tuzoba turi kumwe Bujumbura cyo bita assemblée générale représentative aba bose bajya barongozi bose 2025 baserukira Australia Bujumbura abandi 2025 baserukira Amerika Bujumbura twese tugira cyo bita assemblée générale hama dufata ingingo ingingo rero ifashwe si y'umuntu ni y'ugwego ugwego nabo si Samuel ugwego n'abantu bose
c'est la diaspora mugabe iri représenter na Samuel na komite yiwe Samuel aseruka mugabe kuvyukuri Samuel hajya siwe wenyene afise equipe bisigura ngo rero nawo ugira ubwoba ngo bizoca bipfa ngo biki kandi murimwo kandi mufata ijambo mufise ingingo kiretse mugombye ko bipfa nubu nyene mugombye ko bipfa vyopfa mugabe mugombye kubirokora murabirokora tubirokore babaza Samuel kwera babona yuko bavuga ati mu runyegero ruvyimvye umutwe bavuga ngo rukoze iki hari umugani bakunda kuducira kunyene bagira baducira nico gituma ivyose bavuga ngo umwami w'ubunyegeri n'ufise igitwe kinini rero abantu bose afise urutwe runini kwijunya ryawe n'ubutegetsi bawe bose naho byonona n'abantu babona yuko ari Samuel nico gituma ni responsable kandi rero ntibaravuza induruga haya ntibaratangura kuvuga ashaka abantu bazoja muri koma ahubwo urugamba turimo ni urugamba rwo janjagura ariko iyo uvuze ko ari urugamba kumenga bica bitera ubwoba hari abantu babagwanya kubera iki babagwanya wowe uremera Imana umuntu yemera Imana yama ari mu rugamba ko guhana na Satani kuko Satani ntamihari Satani we turamuzi ntawuzi turamuzi ko ahari turabisoma turabizi ko ahari none mwebwe mufise ababagwanya ni bande kubera iki babagwanya none inkozi y'ikibi ni iki inkozi y'ikibi ni umuntu wese akora ibinyuranye n'ivyishaka ry'Imana uwo yamaze kumunyavyaha aba yamaze kunyurana n'Imana amaze kunyurana n'Imana nta ciza kimuvamo avamwe ibibi gusa naho rero navuze urose na abi akaca byandika urose nawe akaca avuga ngo ndi president jewe wa diaspora urose nabati jewe mwahamwemera jenje ni pastor mushasha wanyu inyane cyabazanditse ego president bisigura rero yuko hari n'abarota nabi bakaca bivuga ngo nabavugishwa ngo Imana yambwiye we yanyeretse ngo yuko reka shari ndibaza reka tubaze urugamba rwo kujanjagura rero ivyo bindi byose byuwe gito nibavyumve abantu bamenyereye kurya ibyo batabiri yakuye abo baye bari inyenzi bafu abamenyereye utudumbi bagenda babesha muri leta ngo jense rukira ngo diaspora baronka utugrente baronka agahumbi kakaca gatuma batubwenge abo ahubwo rero baci bagenda barivuza kuko oye bagiye kugorwa gose abo bazoja muri koma kwere kuko ubwo twamaze kuko bitubuhi abantu bamenyeye babigwango kugira ngo bashikire inyungu zabo cyangwa kugira ngo baronka abaguma babasembera babiruka inyuma abo oye baye barateshwa bate nuko rugamba turimo kugira abantu bose bazingamitswe baba banyabwenge reka ndamubaze Remy kumbure president Samuel aruhuke gato nubwo kuvuga umenga oya nubwo kuvuga umenga biramuryohera bifite amahera kwe uzokubwira ko twiba uzokubwira ko twibaka turemera ibinyoma oya abantu niko bameze kenshi abantu bararemenda abo oye rero bitegura kwasha tugiye kwasha mutunga kandi mwitwara mwitware by the way ntayasinira mwitware mu butunga ifoko muzobimenya mwumvise ko aho nyene twaza nkaho kwa mwitware mu butungane turazi Yasini ni umuntu ari nyuma y'igihugu ni gute Yasini azokwita ubutungane bw'u Burundi mu gihe ari muri Australia erega twitwariye umuntu twe tumwitwarira hari mu Burundi arajayo ngaha arahakorera mu Burundi twaramwitware kuko nihakorera ndazi ko ari yari nihakorera azorenguka hama yataha naho nyene azorenguka erega ntwa mu bihugu byateye imbere aho buri hose ku isi ntuzugira ibintu ngo na social media utuka wambika imara umuntu ngo mubani ngo umusuma ngo umwicanyi ubivuga wambika deformation birahano urumva iyo maze guhindura agateka ku muntu canke image yiwe ukabikwiza ahantu ku isi birahano hajya rero hajya iwabo azosanga urubanza rumurindiriye ego Remy nashaka ndababaze kumbure president Samuel aruhuke gato ariko nashaka ndababaze mwaraye mutowe kuyobora diaspora y'abarundi hano muri Australia reka tubakeze cyane congratulations diaspora y'abarundi hano muri Australia hari ukuntu mwaba muyizi ko tukunze kubona umenga hari intara zimwe kabisa diaspora isa n'idahari yatatanye kandi harimo abarundi benshi ugeza New South Wales barakubwira ko nta bintu bihuza abarundi nk'aba diaspora bari muri New South Wales mu bisagara binini nka Sydney cyangwa ibindi bisagara biri hariya hano muri Adelaide turagerageza turiko turaja hamwe
ariko diaspora nyene y'abarundi yamigenda igira ibibazo uravye kandi n'ibibazo bigenda bimeze kumwe rimwe na rimwe ibi by'intambara z'amoko twagiye ducamwo n'ibintu nk'ivyo umutuzaniye imigambi miki kugira ngo dushobore guhangana n'ivyo bibazo biduhanze nk'abarundi ba diaspora hano muri Australia. Murakoze cyane ku kibazo. Perezida wa diaspora kw'isi yose yasiguye ibintu byinshi cyane bimwe biri mu bibazo uhejeje kubaza ariko umuco jewe notanga nuko diaspora ni imwe uko bitunganije muri Amerika niko muri South Africa bitunganije niko no ngaha muri Australia tuza kwitungana no kuvuga ko hari indinganizo iyo ndinganizo yashizweho kugira uwo muntu wese yumva ko ari muri ico kintu citwa diaspora ayiyoboke uyu muntu rero wunda kora bitajanye n'iyo ndinganizo canke intumbero za diaspora niwe president yari karavuga ko tutari kumwe sino ngaha uko dusanzwe tubayeho turahurira mu byo bita ama community musi ya community hariho iyindi migwi mito mito y'abantu bisuganya bakaja hamwe kugira bakora ikintu runaka bagomba gushikako iyo rero bageze muri community b'abantu baca bayoboka intumbero ya community ngaha rero muri Australia nivyo hariho ama states amwe afise ama community canke afise amashengero afise imigwi yo tugenegene ibi byo kutamba ingoma ibi byo gukubita abadamu batamba imbyino z'ikirundi abakinyi b'imipira abo bose rero no kuzobegera tubashire hamwe muri wa mwaka umwe perezida wa diaspora kw'isi yose yatubwira wo kuba umwe wo kuja hamwe tukiyunga tuzobegera iyo bari hose kandi uno munsi niko kazi nahereye ndamaze kuvugana n'abatari bake yego hari naho twimirije kudoda kugira amatora abona president akubwira utaraje muza mwatanguye n'amasaha 28 yatarakwira diaspora idasinziye ukora bagutoye ubikwiye nta kugoheka muntu wimwe bibaye ngombwa bose bapanze Kw'Isi irimo kuzobibona nimwe tuba turi kumwe abamenyesha makuru tuzoja gukoresha amatora ahantu hamwe twamaze kuvugana n'abarongozi ba n'abandi turiko turavugana nibaze ko muri ino ndwi izohera amatangazo yamaze gusohoka yego no kwitegurira abantu bari muri zo state tubamenyeshe ko kwitegurira amatora ubu amatora yarayabaye perezida wa diaspora kw'isi yose yarabivuze ko hari haheze amezi ashika indwi yapangwa mbwa bidakunda kugira uno munsi ejo itariki 19 z'ukwezi kwa kane 2025 ayo matora abe abantu batayitavye n'ubushake bwabo nta muntu bazofata ku nguvu badashaka kuza gufatanya n'abandi ariko ni vyiza ko n'uyo muntu ataravyumva nkuko president yabivuze bo mushikira bakamubwira ati kuki uri kurasigara inyuma ejo ntuzohava ashaka kuza kwinjira kandi ubwato bwano bwamaze kuzura avuga ati nanje iyo ngiza kujana n'abandi mba naratanze umusanzu wanje canke iteye intererano yanje rero imigambi dufise niyo gushira mu ngiro imigambi ya diaspora ico cambere ikigira kabiri no kunywanisha abarundi baba ngaha muri Australia mu butandukane bwabo dufise byinshi dukora dufise ubwenge butandukanye ariko ivyo vyose tubishire hamwe kugira twubake ikintu kimwe ejo turi kumwe na nujya mu member of parliament twari yaduteye iteka yaratubwiye ikintu kimwe abarundi bashobora kumva twari kumwe na Matt Banner hariho aha turi si wacu iwacu ni hajya twatahirozoki ubu uyu munsi ngaha turi baradutije umunsi n'umunsi dushobora kuvyuka batubwira ko iminsi yacu yo kuba ngaha yahetse dutahe hari ibyo tubona ngaha tutafise hariya twavuye aka kanya dufise ngaha rero twari dukwiye kugakoresha tutaravye ngo Samweli ndamusigure turi kumwe Samweli n'umuntu nka jewe yatewe iteka ryo kurongora diaspora imyaka 3 niyakora neza babandi bakorana bazomwongera imigambi yiwe ayibandanye niyakora nabi babandi bamushiraho bazomubwira ati wewe gezaho ivyo watwemereye ntavyo uri kurakora no kuvuga rero ivya diaspora Samuel no munsi arabihagarariye kuko yatewe iryo teka nta burongozi butava kuhoraho umuntu wese mu barundi
ikintu kiduhuza nuko twese twemera Imana. Abadasenga Imana basenga ibindi mugo twese turasenga. Uyo muntu rero yatewe iteka n'abantu bakoranye bose, abagabo n'abafasoni biyubashe, igihugu gihagarariwe bakamwemeza ati wewe genda urongora iryo hanga. Nta wundi muntu n'umunsi wo kuza kuvuguruza Samuel imyaka 3 itarahera. Nimba hari ibintu Samuel ariko arakora nabi, nitubishira habona pana kuvugira mu ntamatama. Tuze tuvuga ati Samuel iki kintu uri kukidokorera ko nabi. Tutanga ivyiyumviro. Tutange intumbero hama inama yindi korane nk'ige yamushizeho ikorane vuga ati hagarika. Nikura tukisha igihugu. Samuel si warongora wenyene. Samuel arafise abahanuzi. Arafise ambunganiza, arafise abanyabigega. Uno munsi umunyabigega uwishira hamwe by'abarundi bakorera imirimo yabo mu mahanga. Nimba tarazi imbere y'ama media avuga ati umurongozi mwaduhaye ariko atuma jewe notibana, ariko atuma jewe noja mugasho. Jewe umuntu ari kure ntaraba no mu kigega ingene hasa sije noza kuvuga ko Samuel ariko arajya amafaranga. Samuel arakora. Samuel arafise ibimutunzi bitunze umuryango we. Uyu munsi Samuel tumubonye afashe indege natanze $50 kuva mu Burundi ushika muri Australia, ntabwo ari $50 hagende. Ni menshi muhungu, ni menshi. Kuvuga rero ko ayo mafaranga 50 jewe natanze ariyo Samuel yofata kindege yo kuza ngaha muri Australia. Ni projet muzindi. Murakoze cyane gose. Ndazi umukuru wa diaspora yashiye kubisobanura ko utagomba kuvyumva naho aza murondere, ndazi arashobora kumurondera bagashobora kwicara. Twe nk'imenyesha makuru tujeje gushikiriza bijya bintu twumva mu bantu kugira bakora iki, abantu bakora iki bamenye ikyo kirabandanya. Turazi muri diaspora aho ziri zose ku isi abana bavukira mu bihugu bitandukanye. Ni kintu giki nk'umu diaspora mushasha muri Australia witeguye, ni nguvu nyabaki ufise mu gwaruka? Urakoze cyane kw'ico kibazo. Ugwaruka rubaruri kumwe n'abavyeyi babo. Abo bavyeyi babo baragerageza uko bashoboye cyane nk'ibihugu tubayemo, abana bakurira muri child care. Kirundi sindi mu ndakivuga gute? Irerero ry'abana. No kuvuga abavyeyi biriwe ku mirimo, abana bari muri child care usanga ururimi rw'ikirundi baruvuga kumbura amasaha nk'abiri. Kandi ntayandi mahitamo dufise. No kuvuga rero abana baregwa n'imico y'aha hantu tubaye. Nibyo usanga hanini bibagize aba bana bacu. Ikintu rero tuzokora no kuzosubira kuvugana n'abavyeyi. Aka kanya gatoyi kabonetse bagakoreshe mu kwibutsa abana cyane kubigisha imico yiwacu. Ari gihe bishika ngaho umwana ukamubwira ati tuzogenda gutembera muri wacu. Mugabo bivanye n'ibyo abona ku social media, ubundi bumeze uko ubundi busuku ntabyumve neza. No kuzohimiriza n'abavyeyi bafashe urugendo rwo kugenda mu Burundi baze baratwara abana. Ivyo tubibaje mu gihe twabonye mu gihe umukuru wa diaspora ku rwego rw'igihugu ariko arabaza ugazane abana baririmba ibintu mu gumuwaje byari n'ibyo wasanga ntabisi. Urumva bibonekane yuko diaspora akazi kariho ko kugira mushobora kora cyo tumatshoye kora iki kugira tushobore kubabaza. Ikindi naco ugwaruka ruriko ruriteza imbere cyangwa twiteje imbere rukononekara mu biyayura mutwe. Ni kintu giki mwiteguye kuzokorana na leta z'ibi bihugu nk'igihugu murongoyemo kugira ugwaruka ndundi uko murongoye ugwaruka ndundi, kuko kama nose afite diaspora ngaha hari abamara bafite yiwabo abakenya kama mu Rwanda bafite ayiwabo nkamwebwe. Ni kintu giki mwiteguye kuzokora kugira diaspora ngaha igira inkomezi kugwaruka ko ngaha? Duhurira ngaha dufite imico itandukanye. Muribuka twebwe tukiri abana tutaraza ngaha uko zikosa abavyeyi baraguhana, ariko ngaha murabizi ko badahana, aha barahanura. Nuvuga rero leta yo ubundi yavuze ngo batanga comment. Aha ntibahana barahanura. Iwacu uko zikosa baragukubita, kandi bagukubitiye ikintu ejo ntibasubira kugikora. Ico tuzokora rero tuzoganira n'abashoboka bashobora kutwumva. Urazi ivyo ngaha ko bifata process ndende, mugabo iciza caba batubanye tubana ikintu bacanditse n'igihera kirashika igihe bakazogishikako bakagishira mu ngiro. Tuzovugana nabo rero baze baratworohereza twebwe abantu turi mu makomune atandukanye
dusubire tureresha abana bacu irya ndero natwe batureresheje ico kizofasha kugira abana bashobore gukurira ku murongo. Nyakubahwa Remy, iki gihugu ca Australia ni kinini muzokigenda cose bibakundire, hari uburyo buhari butegekanijwe ku bwanyu ku bw'ingendo kubwo gutemberera ibice bitandukanye bya kino gihugu? Urakoze kuri ico kibazo. Perezida wa Diaspora yatubwiye ko ijya nyubako zo kubaka Bujumbura amafaranga wowe wicaye ko ngaho. Iyo uvyutse mu gitondo yatanguye kuvuga wewe. Iyo uvyutse mu gitondo muzi ugiye gukorera ijya nyubako ya Bujumbura irimo. Jewe uno munsi mwashize imbere, nimwe mwashize imbere. Nimwe mwanoye amajwi wanyu. Ibikorwa bihari murabizi, nimwe muri ko murabaza ibibazo bijanye n'ivyo bikorwa bihari. No kuvuga ko nguyu nta kigega nsigiye, icyo asigiye gusa nuko amuhaye umurimo, kandi uwo murimo sinzowifatanya je nyene ndi kumwe namwe. Aho bizoba bikenewe ko nshika nta bushobozi bwo gushikayo mfise, nizere ko namwe bwe muzoba mubona ico umuntu agiye gukora ko kizogirira akamaro igihugu catwibarutse canke twebwe abarundi dusanzwe bagana. Sawa cyane, baravyumva abanya Australia, baravyumva gusupportinga gushikira diaspora yacu. Nivyo duhamagariwe twese. Reka ngaruke kwa Samuel, ndi batatu ko tuja kumutugana ku musozo. Imbere yo kuja kwa Samuel, ego hari ikintu nagomba ndamwunganire ko gatoya. Hari abantu bitiranya amasaka n'amasakaramentu. Hari abantu bitiranya Samuel na Eric. Igihe Eric yari ari ku burongozi yari afise intumbero yiwe. Uno munsi Samuel yari afise intumbero yiwe. Ego. Hari ibintu maze iminsi bivugwa ngo amakarata, ngo amahera y'amakarata, amahera y'iki. Uburongozi bwari buhari kuri Eric bwarahinduwe bashirwa ku burongozi bwa Samuel. Uyu munsi Samuel ashobora kuba yarahawe handover canke yarimwe muri rya komite, mugabo ntiyari umunyabigega. Abantu rero bashobora kwitiranya ngo mahera yaratojwe ngo yarimwo ngo $50 zikamutukwa zikamucafuza zikabazotuma n'abandi bantu uno munsi Samuel bamutekereza icizere nibo je nabo mvugane nawe. Abatovyi bariho kandi igiti ceze nico batera amabuye. Umuntu atacari karakora nuzobona umuntu ariko aramuvuga. Igiti kitera ukirenganye ko uca uhaca wirengana ntunakiraba. No kuvuga rero $50 ku muntu ari ngaha muri Australia, kumva yo haguruka ari umuntu w'umugabo akazivugira, kandi komite yose ya kumbure hari abatabizi mugabo muri komite yatubwiye ko ngaha muri Australia turi 25. Mu gihe umunyabigega azoduhemukira wo ngaha muri Australia, yego akaduhemukira, ntihazobura abandi bantu muri 25 bazoba bamubonye, komite yonyene akaba yitangura kuvuga imbere yuko mwebwe muzoza kumenya icaba. Hari umunyabigega nawe azoza atanga raporo yingene ibikorwa biriko biragenda. Ujya mu nahereza raporo abonye hari ibintu bitagenda neza, muri komite izotangura gusambuka imbere yuko mwebwe muza kumenya ko hari ikintu. Ni naho muzoca mumenya ko hari umwotsi, hari inzu iri kirasha bivanye n'umwotsi muzoba mwabonye muri komite. Uyu munsi muri komite ya Eric nta muntu araza kwagiriza Samuel ngo ni Samuel yatwaye amafaranga. Umuntu atigeze aja muri komite ya Samuel uno munsi ni wari karaza avuga ngo Samuel kunuku. Kandi uwo muntu nkuko mwakimubaje mu kibazo ca mbere nuko asanzwe afise ishirahamwe nibisanzwe. Kuba woja mu gihugu ngaha muri Australia ugashinga agashirahamwe kiwawe ufise intumbero ugomba gushikako ntibibuza ko uyu mugambi wa diaspora ucuhagarara. Abo bantu je ndababwiye nimba umuntu afise ishirahamwe jiwe abona ati ndari mfise ishirahamwe none ubu burongozi buje kumbuza ko ryashirahamwe ryanje bitazobandanya ibikorwa vyahora ariko siko bimeze. Yego. Jewe uno munsi nk'umuserukizi w'abarundi baba ngaha muri Australia sinje kubuza umuntu kwirohera umukata we yahora urongo, mugabo nje gushira mu ngiro imigambi yose diaspora Ndundi ifise ku barundi basanzwe baba muri Australia. Umuntu rero aza kunyitambika imbere yarabitubwiye ejo mu nsiguro yaduhaye n'urugamba. Ubwo rugamba nanje nditeguye kurugwana kabisa. Tuzogwana nawe kandi ntabwo azonshitsinda kuko ingufu ndazifise. Yego. Ingufu ndazifise, mwebwe mwashizeho, mwebwe mushigikiye muzofasha kurugwana urwo rugamba kugira uyu muntu ntacobore kutwicira imigambi. Turiko turakura, turiko turasaza, abana bacu tuzobaragiki. Ifoko dukora
tuvuga abana bacu tugira ico tuzobereka twakoze ico twashitseko murakoze. Ego Samuel nariko nshaka kubaza ikibazo ariko tukurugana ku musozo mwoba hari ico mukora muri biro yanyu kugira ngo mufashe abarundi bakeneye kuja gukora imigambi hariya mu gihugu cyacu cyatwibarutse kubera benshi baciwe intege n'imiryango yabo n'inshuti n'abagenzi nubwo kenshi mukunda kuvuga ngo bagende babashengeze ariko sinoshobora kugenda ngo ngende kwitwarira nk'umuvyeyi wanje yanyu none ibintu ariko benshi bakunda gushika intege hari ico mukora kugira ngo mufashe abantu bagiye gukora imigambi baba diaspora yo gukora imigambi mu gihugu cyacu cy'u Burundi twe tugomba kugarukana discipline bwa mbere nico gituma kudahana ni bibi foko twiga guhana no guhasha umuntu wamuhanura n'ivyo procedure zo twazikora mugabo guhana ni ikintu ca mbere dushira imbere abantu bahanwe abantu bafatirwa ingingo discipline igaruke mu ngo mu miryango muri diaspora no mu gihugu hose abantu bose bavuga bati burya hari ikintu gitinyitse kanatsinda niyo nibyo shaka cy'umukuru w'igihugu no munsi aravuga ati mfatira abo bantu badusubize inyuma ngiriye ko rero diaspora dufite ibiro ibujumbura bikora mu 28 telefone narazibahaye email irahari ufise ikibazo wese ngaho mu diaspora kw'isi yose umwanya wari wose afise ingorane naca hamagarira nimero yandike email avuga ikibazo ciwe tuje tugifata nkama dufise n'umwavoka uno munsi dukorana kugira ngo ibintu byose cyo tubifata bije mu mugwi w'imanza dufise tuheze duharanire ikiyeka cy'abantu no kuvuga rero ntabwo ntazovuga ngo yarabuze ingene yitura diaspora natwandikire naduhamagare atubwire ikibazo tumubujejwe ivy'amategeko yige dossier yiwe arasanze bibereye ko uyarenganijwe bamufashe bigende neza umuntu akeneye gukora umugambi hari ico mushobora kumufasha nk'impanuro ukeneye gukora umugambi nawe nyene ko kuko arondere adebe aturondere amagana ya diaspora atubwire icyo agomba gukora nimba yabuze ingene ashika ku muntu kanaka tumukorekte n'inzego zibijejwe bamufashe kugira ibintu bigende neza twaba twabikoreye abantu benshi nange umuntu umwe azokwitinya kuko turi mu gihe cyo kwiyubaka kandi umukuru w'igihugu akeneye rero inzira yose mushaka iruguruye nta nzira n'imwe yugaye umuntu yarenganijwe hari ukuntu mushobora kumuvuganira of course tubanza kwiga ubwo bwa dosiye ko jese n'umunyamategeko turasobanura cyo tumuhatigenda hajya muri kajya kazo vugana ujya mu abanyamategeko bamara kubona ko umuntu yarenganijwe tukamufasha hari n'abaza bavuga ngo basibazo bararenganijwe ahabwo ugasanga baribwe bonyene baribwe nyene kubera ko babikoze vagabo ugasanga umuntu avuga ko yavuze itongo mugana na hamwe yanditse uriko tuzi abavoka kenshi usanga basanga uburyo ubwo buryo butangwa na diaspora cyangwa ubwo buryo butangwa n'uwo wowe diaspora turacitunganya ko n'ibiro turi hano diaspora ibiriha n'ibyo byose ni diaspora ibiriha uburyo aho tubukura kugira ko abarongozi bose dufite muri diaspora d'abord bajara abakozi murateganya wese yaratanze mahera make umuntu yatanze ni Emilio ku murongozi wese no kuvuga n'amahera make umuntu yatanze kugira ngo turonke frais de fonctionnement ibiro bikore bigende neza murateganya muzotwongerereze ngaho mudufashe murateganya gurushiraho membership kugira ngo kira muntu azofite karata yiwe muranga bitegekanya twimirije n'ihinduka nyinshi hari n'imigambi y'ibiciro turategura nko twifuza yuko leta bibaye ngombwa natwe mu nama nshinga amateka tukagira mu diaspora aserukira aba diaspora kujya bakopta ibindi bisata cyo kintu cyo bari citsa bakopte no mu diaspora agende abijisho ry'aba diaspora n'amashinga amateka mu mategeko biga tubwiye tuti twara bino avuye mu gihugu cyo hanze cyangwa ari mu gihugu imbere aho yavuye hose ngira afa ko ari umuntu ndi gusa ashobora kwitaba n'amashinga amateka ni ngorane biteye ivyo nta ngorane ndibaza donc icyo ni kimwe twiyumvira nk'akaro twumva tuti ni gute none tutoshiraho umugwi ukomeye wigenga ujejwe gukemura ibibazo by'aba diaspora kuko ni byinshi kuvuga ko Samuel azofitaragira yimviza umuntu ngo akemura ikibazo ntibizokunda muga twamaze kubona ibibazo bavuga tuti dusabe ubushikiranganje bijejwe baduhe komisiyo cyangwa mukuru w'igihugu tumusaba ati zana umugwi dufasha gutwara ibibazo by'aba diaspora imanza z'aba diaspora ntizishobora kumara iminsi 5 ziba ari umunsi umwe zibe zicitse kubera abantu baca basubira inyuma ntugende kuburana ngo urare ugenda ngiye kuburana buri mwaka ugenda buri munsi ugenda donc uri kuratakaza kurusha tugomba rero kwivyo byose tubikora kugira abantu bumve ko turiko turagerageza reforme rero ni karata turayikeneye mugabo subu byose byotukana mu nama y'abasizo b'Ubujumbura ntuzomenya ikenewe n'ikibereye reka tubashimire cyane rwose ko mwaduhaye akakanya kuko muba muri mu byanyu turabashimiye cyane rwose wevuye ku mutima twibaza yuko
turabyize yuko nk'ibimenyesha makuru yuko imvuga izoba ingiro turabashimiye sinzi ko mwumvise ijambo rya magira turangiza inyuma ya hano muri Australia muca muja hega President Samuel mbere ko President avuga ndafise ico nishura ico kibazo nagomba ntera kama abarundi bose banyumva bari muri Australia aho ntarashobora gushika canke butarashobora kuvugana mwebwe media zanyu zishika kure ijwi ryanyu rishika kure abanyumva bose uburongozi bwaraye bwatowe n'abarundi babifitiye ububasha tuzokorana n'abadutoye n'abatadutoye dusabe rero abantu bose barongoye abandi mu bisata bitandukanye haba kuri ijya migwi mito imwe twariko turavuga y'abakinyi b'umupira aba bafise utugenegene amashengero iyo migwi yose kuduga gushika kuri community batwitege mu misi atari ya kera tuzokoresha makete niya nyaruka ubu tubandikire tubamenyesha ikirangamisi kumbure tuzokorerako mu gukora amanama tuzokora amanama dukoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi aho byoroshe kugenda tuzoshikayo aho bitoroshe naho tuzokoresha ubuhinga ngurukanabumenyi mu gukora amanama ariko ikintu ndabasaba tugire ubumwe tureke kujyana ntaco dupfa umwe wese afise akazi kiwe yirirwako agakora agataha mu rugo agasanga ivyo mu rugo niwe ashika bitunganya mu buzima tubayemo tureke gupfa ubusa nk'ivyana vy'inyoni turafise urugamba runini ngaha rutubindiriye gukora kuko twe turiko turarengana ibi biriko biradusamaza uno munsi bidutesha umwanya wo gukora ibyo tuteza gukora tubihagarike twitabira uburongozi rero nta wunje kugunda mu kazi kiwe akiwanje savyo nkora sindanagashobora mashift ndayakansuringa kubera umuruho dokuvuga ibi n'ibindi nje gukora vyongeye ko ndabasavye ntimuze kundusha sanzwe mfise ibinduhije ntimuze kundusha ntabwo ariko ico ndabemereye sanzwe ndingwanyi mu gihe bishoboka aho bizoshoboka ko tugwana ivyiyumviro tugwanisha inguvu kugira iki gikorwa nemeye gukora ku mugaragaro ndagishikeko rero ndasabye n'ukuri abanyumva bose mwitegeko ngiye kubagendera ikigira kabiri mwitegeko tugiye gushira inguvu hamwe kugira dukore ibi bikorwa biturindiriye murakoze Ego murakoze cyane ni kuri izo mpanuro zikomeye cyane za President Remy turangirije ko kino kiganiro cacu yari The Story Room TV jewe ndi Albert kandi twari kumwe na DLM+61 harakantu mwobwira abantu bose bariko baradukurikirana ko umwasi twaramufashe impiri turamufise ahantu aho mubona mugaha turamufise ari mu biganza twaramufashe tugombye rero turafyonda gose canke tukaregeza waba rero mubona abacidegevya nuko tutarafyonda cyane no kuvuga umwasi w'ubumwe n'amajambere n'urukundo n'ibikorwa niyo mwasi w'abarundi sawa wa diaspora tuzomujwiza neza ufyonde bien kugira ngo abantu bagire ukwidegevya ababoshwe bamuho sawa cyane President murakoze ikiganiro twagisohoje mukomere sawa